hari ibintu mutazi kubijanye n'amabanga mpuzabitsina nuko umugabo yarangije vuba bituma umugore amubona ukundi, bituma umugore amufata ukundi, ariko guhera uno munsi ngenda guhereze umuti kugira birangire. Hamwe ugize amabanga mpuzabitsina umugore wawe azovuga nti oh god, none kutari umeze kuva kera. Ibintu bikuru bituma abantu barangiza n'ingoga nibi: hariho inzoga, hariho icyayi n'igitunguru cya rouge, ewe kwigirira isuku. Nta muntu atabigira, kwigirira isuku, kwimwa umushatsi nyene wino ahantu mu bice by'abantu nyene hari hajya sishaza kubivuga cyane gusa ni vyiza kijya urujya ruhande rw'abagabo nyene muze muragabanya kuhimwa cyane, kuko ubuyimwa biratuma usanga warangije n'ingoga. Uyu muti ndiko ndakora urashobora kuvura cancer. Donc cancer sino kuvura gusa, urashobora no kutayigwara uri kurajya ipiripiri n'ibitunguru bibisi, kuko si vyiza kurya ibintu by'amavuta, kuko n'ibintu by'amavuta biratuma urangiza n'ingoga navyo atavyo waruzi. Ni vyiza umuhungu atagira amavuta menshi, aguma ameze nk'agatayi kibazo rakabanyene kameze. Nizere yuko mwabonye ukuntu nabikoze, nta mwanya munini vyatwara. Ndaguhaye umuti wo kugira ugenda gushurashuza abakobwa b'abandi. No. Attention qu'elle m'appelle. Ne bouge pas monsieur. Icyo jeje no gufasha gusa nuko woca wirinda kucushurashuza gusa, inguvu zawe uzimarire kuri madame wawe uzotwara. Byo baviza cyane kuruta ahubwo ikindi kintu gituma urangiza n'ingoka ni giki kwibaza ngo kiva kuki. Ni ubwonko bwawe, cerveau yawe ukuntu uyikora mu gihe uba wabonye uwo muntu wifuza ushaka urangurane amabanga mpuzabitsina. Kuko cerveau imaze kuryoherwa cyane igashima uwo muntu, kurangiza n'ingoga bicaye aho nyene. Ari hande bagira amasegonda 5, kuko maximum ni 45 secondes 1 minute. 45 secondes 1 minute ukazokumva umuhungu agira hejuru y'iyo minota aba yari ibindi bintu. Nuko nababwira ni 45 akambere. Akambere shaza kuvuga akambere ni 45 secondes 1 minute. Kugira ugiye muri partie ya kabiri, tuvuga ko ari partie ya kabiri, iyo partie ya kabiri niyo iteba cyane kuruta iya mbere. Ari abandi nabo usanga bateba ku ya mbere, abateba ntibatebeye ku ya kabiri, agateba ku ya gatatu. Uriko rumva cyangwa ugasanga hose undi ari 4 ku ya mbere, ku ya kabiri, ku ya gatatu, aya makuru ari 4. Rero icyo no shobora kugufasha ubaza kwitunganiriza muri cerveau. Abakobwa bose nico kimwe, nta tandukanizo ry'abakobwa rihari, nico kimwe. Nico gituma rero izo nguvu uriko uramara ushurashuza abakobwa b'abandi, uzoshika mu rugo iwawe utagifise za nguvu zo kurangura amabanga mpuzabitsina. Sinzi ko tutahorana gushikana ngaho. Icyo nusaba kwanza ibike, nivyo nako navuga umuhungu ategezwa kurura. Ibike, gira amasport menshi, amabdomino menshi, ku buryo madame wawe niyagushikira canke ni wamara kugira ubukwe uzorangura amabanga mpuzabitsina neza tangorane n'imufise. Kujya uhura n'umukobwa bakugira ni uwejakiye rimwe ugasesa rimwe, uba wirutse ibirometero 25. Harura ibirometero 25 kugakukamo uduku tubiri aba ari metero 50. Nk'abakobwa mumva inguvu tuba tukoresha, ariko gacho usanga ngo umuhungu ngo jewe 5 6 7 8 ewe urash na kavedeti uyagira hwere, arandi batanga umuyaga ntiyasohoke na kimwe gusa. Mwabahungu nico no basaba ni kwibika. Rero iyo ukora rangura amabanga banza urangize umukobwa arangize imbere yawe, hanyuma bisigaye we kugira urangize n'amasegonda, kuko umukobwa kugira arangize ni minota 15. Iminota 15 kugira umukobwa arangize
muko muragira amabanga mpuzabitsina. Ku bantu batabizi mushake mu bipime birakunda ku minota 15 umukobwa aba yarangize, umuhungu ni mu minota 2 45 secondes. Rero harura umwanya w'iminota 15 uri umuhungu wogira iyo rapport sexuel tanyo imiti canke ibintu vyotuma umukobwa ngo murangize ko ega no kugira rapport sexuel ngo sikucugira upfa kugira utazi ibiri kuragira. Uramuteguza kujya ugira gute, ukazana imbabura ugashirako amakara, uje gushirako amakara ucana ayo makara, uje kucana amakara ufate inkono ushireko amazi ashe ucurya, nuko umukobwa wamuteguza kugira arangize kwanza imbere yawe. Sikucu ushaka kusimbira ko ba oya katugenda sakabu gitanga kagashinwa agacincanwa naho sakadimu itunguru namaze gukata duke n'ipiripiri. Nashaka kubabwira ikintu ntashobora kurya, ikantu kameze neza cyane. Mutubona so ngo nakoresha ikindi kintu kugira ndabereye yuko ahantu mvumenga nawe kurandaba biraza kuba biryoshye cyane. Everybody, nizere yuko umeze neza. This is Azwan right now kwenye plus 257 kugwa rukundo nyene najyateka mama mudutera nyamba rwugwa mbere ubonye iyi YouTube nosaba kugira subscribe, like and share byo byiza cyane kuruta bikunze atara kimwe atahuye ushireko comment ngaho kugenda gutabuze vyinshi kujanye na ino video y'uno munsi iciye kuri Azwan. Ubashikiriza iki kiganiro minsi yose ni Jobali. Gumana nanje ndakwereke utuntu n'utundi. Ni kubera iki abantu benshi mubaho mutazi ko inkomezi z'abagabo canke ibintu bitandukanye kuvyerekeye abagabo, ingo zisambuka, abantu benshi baridoga. Jewe nanje navuga ntireka mfata umwanya ndabereke ibintu bishasha biri original atakindi kintu gisaba yuko utelesharja. Niho naciye kuri Facebook mporana ni video canke foto ivuga ngo ko ndangiza vuba bigenda gute. Kurangiza vuba ku bagabo, nizere yuko ico kibazo kiri ku bantu benshi b'abagabo, n'ingo nyinshi zigenda zisambuka bivuye no kurangiza vuba. Hari ibintu mutazi kubijanye n'amabanga mpuzabitsina, nuko umugabo yarangije vuba bituma umugore amubona ukundi, bituma umugore amufata ukundi. Ariko guhera no munsi ngenda guhereze umuti kugira birangire hamwe ugize amabanga mpuzabitsina umugore wawe azovuga nti oh god none kutari umeze kuva kera. Okay, bimeze gute? Arakandi gapica nabonye kavuga nti umugabo avuga nti ndagaragaye, umukobwa nawe avuga nti ngo nanje ngo mfise umugabo. Uvuga yuko izi ngorane ziratuma abakobwa baducamwo. Ku bantu batazi icyo ndi canke icyo maze gukora, jewe narubatse, ndafise experience nto, ariko reka ngerageze twisharingane kugira nawe ugire ibintu vyiza canke uba ku mubiri. Right now fise agasoro inga, fise ipiripiri zibiri, fise igitunguru cha rouge n'icera n'indimu n'agasekuru. Ibi si ngombwa ngo make ugire ibintu nk'ibi vy'iwanje.
urashobora kugerageza iyindi way, urashobora gukatisha amaboko, ariko akani kugira tugire ibintu biri very professional biciye kuri as one, uronke ibintu biri good quality right now. Rero ni giki tugiye gukora, ngira mbanze gukata igitunguru mejeje, nce nkata pilipili mejeje, nshiramo n'indimu, ndababwira ingene bica bigenda. Abantu benshi bibaza kurangiza n'ingoga, benshi bibaza ngo biva kuki. Harabaca bagenda mu zindi ngorane zo kuvuga nti kangene kurondera imiti ngo yotuma ngo jewe sindangize n'ingoga. Muti bagira kwijya miti muyikoresheje irafise igihe cyacu, kuko bakubwira nti umuntu ategeza kugira inguvu originale ziwe kabuntu. Umva maze gukoresha imiti hari imyaka ugera ya miti itashobora kandi gukora. Mwibuke yuko uri umugabo dufise inkomezi z'ubugabo nyene zikomeza kuba ufise endurance muri rya rapport sexuel. Okay, cyo no gusaba gumana natwe kushika ayi video iza guhera, ari ibintu vyinshi uza kungura niwaheze iyi video, kuko ni ibintu biza gufasha wewe n'undi mugenzi wawe ashobora kuba afite icyo kibazo, ashobora kumuhereza iyo video kugira amererwe neza, agire amagara meza guhera uyu munsi. Ibintu bikuru bituma abantu barangiza n'ingoga nibi: hariho inzoga, hariho icyayi, hariho ifana, hariho ibintu byinshi vyitwa ibisosa vyose, nivyo bituma umuntu arangiza n'ingoga. Kuko bavuga ni umuhungu ategerezwa kurura, ategerezwa kuba afise kamere ko kurura muri we, kunywa ibintu bikaze nk'amazi. Amazi nakaze, ariko abantu bazi ko akaze cyane. Ari amazi, hariho aloe irabona irakaze cyane. Sinababwiye ngo muce mugenda mufate ngo munywe indimu, oya, indimu ni guheza amaraso, usanga wumiye kuko wiruka nka 25 km. Tuvuge ni ivyo umaze kubikora biratuma ugira inguvu donc ni inguvu kama ziwawe original, utarinda kugira ngo pirate. Ari abantu bakoresha ngo ibintu vyitwa nganyambara magoro, ibindi bintu by'abasenegale bakoresha, ariko je navyo nkoresha vraiment. Sawa, bigenda gute? Ibitunguru dufise ngaha ivyo biza gufasha wewe guhera uno munsi umererwa neza atakibazo nakimubwira. Udatahura shira ngaha muri comment tugufashe, kuko ico kibazo ni ikintu gisanzwe cyane. Kandi ikindi naco gituma ugira inkomezi nyinshi cyane ni kugira sport, ama sport y'amabdominaux, uratuma umererwa neza cyane. Okay, katugenda sakabu gitanga kagashinwa agacincanwa naho kusakadimu, itunguru namaze gukata duke, le pilipili, la pilipili, le pilipili, je ne sais pas. Ok, ni igitunguru cya rouge, ibitunguru ni vyiza kurya ipiripiri yonyene, iratuma amaraso aguma ukarishi. Nyakurya ukarisha imbugita ukuragira nko for example, ujye ukora karisha imbugita ukuragira uko niko ngira ndagukarishe na wewe ama birashitse ubishikiriye uciye ko akamva ngo aratabutse.
lala abantu bose mfise ingorane zo kurangiza n'ingoga n'umusizigira zirangire kuje ndabaza kubona ngenzanda kari idoga ngo barafise ikibazo cyo kurangiza n'ingoga bigenda gute ibisaba umutama bisaba umwana canke ibiki ni twese bituraba kandi ni kugabanya gusa mugabanye kurya amapiripiri yo batuma ni kugabanya kunywa inzoga kugira ibintu bigende fresh ni kuraba muze muragabanya kunywa ibintu by'ifana inzoga amashokola byo biratuma kurangiza n'ingoga amikindi naco urabona uri umuhungu barakubwira nti kunywa energy ngo iratuma energy ugira ngo ingufu nyinshi energy nta kimwe ifasha energy ni gushitura gusa umubiri donc ni nko kurenicializa urarenicializa umubiri ariko energy guhezemo ucusubira a zero energy nayo irica imbuto z'abagabo energy unyoye nyinshi zirica imbuto z'abagabo kuko energy ni ikintu wumva yuko gishitura ikintu kuba cyajyana ariko ni vyiza kugira inguvu kama ukagira inguvu nyene uvuga ni nyezi ni zini nguvu zanje originale ibintu byose ukorakora kuko jewe iyo nyene energy ndayinywa utuntu nko uravye nka kabido energy tuvuye ko ikwirangaha ndashobora kuyinywa kuva ngaha gushika ntiwapejeje kunywa energy kandi ugasanga iyi energy ndayinyoye indwi yose ariko ya n'amazi si energy murantunga nishaje guheza example je energy niko ndayinywa ariko tusanga umuntu afashe energy ngo nyoya ka mbere ngo nyoya ka kabiri ka gatatu kujya utabizi uzogera ari gihe uzogera no kuvya ntuvya canke no kuduza idarapo neza kindi naco nabasaba ari ikintu citwa ewe no kwigirira isuku nta muntu atabigira kwigirira isuku kwimwa umushatsi nyene wino ahantu mu bice by'abantu nyene hari rona hajya sishaza kubivuga cyane gusa ni vyiza kijya rujya ruhande rw'abagabo nyene muze muragabanya kuhimwa cyane kuko ubihimwa biratuma usanga warangije n'ingoga sega sikuvuga ngo ujya n'umwanda no so umwanda sivuga ngo n'umwanda no so umwanda ariko hariyo umwanya ubikora n'umwanya utabikora rero cyo no basaba mugumane nanje mugiye kuheza ingorane zanyu zose ubu ntavyo gufata ngo ibinini canke ibiki nabiriya ngiye gukwereka ivyo ugiye gukora gumana nanje ibi ni vyabitunguru vyanje turarangiza kiravyibushe cyane urabona ko kivyibushe kinye kirafise amatama naco nza gukoresha donc gushika ngaha gusa biraza kuba biryoshe cyane okay twajeje gukata ibitunguru naje kubikata ngira nkate pilipili kandi sinza kuza kuvuga nti mve ngaha ntabiriye nza kuva ngaha ndabiriye mubone yuko ari byukuri ndabihekenya bimeze uku nyine ibi kwanza je ni ninja ziwanje iyo ndi muhira umva ntazibonye si na petit sitangura guhera ifo kurya ibintu kandi ikintu mutari muzi uyu muti ndiko ndakora urashobora kuvura cancer donc cancer sino kuvura gusa urashobora no kutayigwara uri kurajya ipiripiri n'ibitunguru bibisi kuko si vyiza kurya ibintu by'amavuta kuko n'ibintu by'amavuta biratuma urangiza n'ingoga navyo atavyo waruzi ni vyiza umuhungu atagira amavuta menshi agoma ameze nk'akagatayi kibanza bakabanyene kameze nk'aga kiwanje nyene ariko kagira amasporo kandi kagerageza kwerekana ibintu n'ibindi kugira nanda kwigisha umenye ko iyi pipiri nya dukore iragukiza kutarangiza n'ingoga ikagukiza na kanseri biratuma amaraso anyaruka kuruta ibindi byose kwisi gumuri original biri kugira nyene nze kugira icyaha cyo kwikora ko n'amaboko
urakuramo imbuto zose, kuko muri piripiri izi mbuto si nziza kuri estoma. Je nari ngwaye estoma ariko narayikize. N'umuti wa estoma urahari nyamba abantu mutabizi, ariko n'umuti w'ikirundi. Iyi piripiri ndayikuramo ikintu cyose cyitwa imbuto, n'igituma ndayifatisha ifurusheti, si kuvuga ngo ni kubera ngo ndayirya, ndayifatisha ifurusheti mu gihe nshobora kwiyagaza canke nikoze hahandi nyene. Urabona ko wifashe ngaho ukasanga wagiye kugirana n'ibintu byo kwiyagaza mu maso, ni hahandi nyene usanga biriko birakubaba. Ni piripiri uramo izi mbuto kugira, kandi ni byiza kuri ibi bitunguru byose ukoreshe ipiripiri imwe. Ipiripiri yanje nanje nta kindi kintu ndayikoza, ni kuyikata utumorso. Iyi piripiri yonyene uyiriye yonyene urashobora kuyirisha umukate, urashobora kuyirisha ibintu byose uzi bibaho ukunda mu buzima, urashobora kubirisha iyi piripiri. Bayirisha ibintu byose bibaho biryoshye, ahubwo no kwitera muhira narayiteye, niba sinda no kugura. Akamaro k'ipiripiri ni kanini, niko abantu batabizi. Bakubwira nti utazi umuti awunya ko ibi byari bavuga rero, utazi umuti awunya ko nivyo byiza. Nya piripiri yanje ndacayikata, mutangara muza kubona ko ari nini, ariko mejeje ngaha icyo cyankora ndayisekura, nicyo cyankora kugira kandi n'ikintu muze muragira kiri special cyo gukata ivyo bintu by'iyo piripiri, kubera ntumucangane n'ibindi. Ikintu kigiye mu piripiri kenshi kiza kigumamo, bijya kivamo ubwo nyene, cyakuramo ubwabo buto. Ubu n'ubwabo buto butuma estoma ikwanjagurika. Wowe no gusaba ugumane gusa nanje today uraronka special umuti utuma umererwa neza cyane kuruta. Iyi ya piripiri yanje ndayiduze, iyi katagura, muje kuyikatagura ufata agasekuru kanje yatsemo dukenya ngaha, indi dukenya hano kugira tunoge neza. Okay, kugira dutangure akantu kacu rero, utabisekuye hari ikibazo uba ushaka kuyitera, urayisekura kugira nyene ize kucifilingana. Byatunguru byanje byatunguru cyangwa amatama nk'ibi sibari uraba nyene tukabikura. Tunguru cy'amatama tubikuramo, tufata ya piripiri yanje wejeje bikuramo ya piripiri yawe.
Okay, duhejeje ijoro fata indi ndimbo kongerezamo ndizera yuko kurangiza n'ingoga bigiye guhera muri iki gihe uboneye iyi video nako ngahanye bisa uku. Okay. Okay. Jeno mujyi wa pilipili murantunga nashobora kubabwira ikintu ntashobora kurya ikantu kameze neza cyane mutubona so ngo nakoresha ikindi kintu kugira ndabereye yuko ahantu mvumenga nawe kurandaba tuvuna abiri cyangwa atatu. Nizere yuko mwabonye ukuntu nabikoze nta mwanya munini vyatwara. Ndaguhaye umuti wo kugira icyo ugenda gushurashuza abakobwa b'abandi. No. Attention qu'elle m'appelle. Ne bouge pas monsieur. Icyo jeje no gufasha gusa nuko woca wirinda kucushurashuza gusa inguvu zawe uzimarire kuri madame wawe uzotwara. Byo baviza cyane kuruta ahubwo ikindi kintu gituma urangiza n'inyoka ni giki kwibaza ngo kiva kuki ni ubwonko bwawe cerveau yawe ukuntu uyikora mu gihe uba wabonye uwo muntu wifuza ushaka urangurane amabanga mpuzabitsina kuko cerveau imaze kuryoherwa cyane igashima uwo muntu kurangiza n'ingoga bicaye aho nyene ari hande bagira amasegonda 5 kuko maximum ni 45 secondes 1 minute 45 secondes 1 minute kazokumva umuhungu agira hejuru y'iyo minota aba yari ibindi bintu nuko nababwira ni 45 akambere shaza kuvuga akambere ni 45 secondes 1 minute kugira ugiye muri parti ya kabiri tuvuga ko ari parti ya kabiri iyo parti ya kabiri niyo iteba cyane kuruta iya mbere arabandi nabo usanga bateba ku ya mbere abateba ntibatebeye ku ya kabiri agateba ku ya gatatu uri kurumva cyangwa ugasanga hose undi ari fort ku ya mbere ku ya kabiri ku ya gatatu aya makuru yose ari fort rero icyo no shobora kugufasha ubaza kwitunganiriza muri cerveau abakobwa bose nico kimwe nta tandukanyizo ry'abakobwa rihari nico kimwe nico gituma rero izo nguvu uriko uramara ushurashuza abakobwa b'abandi uzoshika mu rugo iwawe utagifise za nguvu zo kurangura amabanga mpuzabitsina sinzi ko tutahorana gushikana ngaho icyo nosaba kwanza ibike nivyo nako navuga umuhungu ategezwa kurura ibike gira amasport menshi amabdomino menshi ku buryo madame wawe niyagushikira canke niwamara kugira ubukwe uzorangura amabanga mpuzabitsina neza tangorane n'imufise kujya uhura n'umukobwa bakugira ni uwejakiye rimwe ugasesa rimwe uba wirutse ibirometero 25 harura ibirometero 25 kugakukamo udukutu biri abari metero 50 nk'abakobwa mumva inguvu tuba tukoresha ariko gacho usanga ngo umuhungu ngo jewe 5 6 7 8 urash na cavedette uyagira hwere arandi batanga umuyaga ntiyasoke na kimwe gusa mu bahungu nico no basaba ni kwibika rero iyo ukorarangura amabanga mpuzabitsina ubanza kwanza kwibika wewe ukirurisha ukagira ikindi kintu
utuma umukobwa kwanza arangize imbere yawe, kuko umukobwa atarangije imbere yawe ukarangiza imbere y'umukobwa, hari umukobwa ashobora kubikubwira n'umukobwa adashobora kubikubwira, gahora akahengera haciye cyangwa akabwira abagenzi biwe ngo jya muhungu n'ikibamba. Bazi ngene bibabaza kumva umukobwa akaravuga mu bakobwa bagenzi be kiya gihungu ngo nta kibaho. Rero no gusaba banza urangize umukobwa arangize imbere yawe, hanyuma ibisigaye we kugira urangize n'amasegonda, kuko umukobwa kugira arangize ni minota 15. Iminota 15 kugira umukobwa arangize nuko muragira amabanga mpuzabitsina. Ku bantu batabizi mushake mu bipime, birakunda ku minota 15 umukobwa aba yarangize, umuhungu ni mu minota 2 1 45 secondes. Rero harura umwanya w'iminota 15 uri umuhungu wogira iyo hyposexual tanyo imiti cyangwa ibintu byotuma umukobwa ngo murangize ko ega no kugira hyposexual ngo si kucugira upfa kugira utazi biri kuragira. Uramuteguza kujya ugira gute, ukazana imbabura ugashira ko amakara, uje gushaka ko amakara ucana ayo makara, uje kucana amakara ufate inkono ushireko amazi ashe ucurya, nuko umukobwa wamuteguza kugira arangize kwanza imbere yawe. Sikucusho kusimbira ko ba oya, bijya ni byandi bavuga ni ya cerveau ikinyarutsa kurangiza ningoga, ni handi ugira 1 2 3 ziraje. Aho rero bizabije no biba birangiye. Ushaka kumenya byinshi hariho inimero ziri ngaho hasi kugira tukwigishe byinshi kuri WhatsApp. Na kintu na kimwe tubasaba tubigisha for free kuri As1 right now, ni kugira uronke ubumenyi bwinshi. Ngerageza kugutahuza wewe, sino kwifuriza uri umujene. Je namaze kugira ubukwe, nararongoye, narahejeje, ahubwo ndiko mpanura wewe uri kurandaba kugira bigufashe kutagira amabanga mpuzabitsina n'umuntu wari wese. Ahubwo ibike igihe n'isaha bizogera uzogira amabanga mpuzabitsina hageze, bizoba vyiza cyane kuruta uhezagirwe. Numero rwo mbere ni YouTube, no saba yuko fenda subscribe, like and share, bizoba vyiza cyane, uzokwama uronka ibintu vyiza buri munsi. Ciao ciao.